Leka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV niteka n'umunezero kandi gusubira kubana namwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza aho tugira tuze kugaruka kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo ica politike agateka kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka ano makuru yacu tuyatangurire ku bivugwa ku mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye ariko kandi tuze no kugaruka ku bindi biriko biravugwa biriko birakorerwa ku biro bikuru vy'iperereza hafi na Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yasubiriye General Major Christophe Manirambona batazira wa Kenya. Ibisabwe na President Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi inama nkenguza amateka yemeje ko Emmanuel Ndayiziga ari we yasubiriye Christophe Manirambona mu mabanga y'icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Uyu Emmanuel Ndayiziga yaramaze imyaka 10 mu biro bikuru vy'iperereza kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020 yarajejwe iperereza mu gihugu hagati uwo benshi bita DDI. Ico kiringo bikavugwa yuko yagikozemwe amarorerwa mu kwica kunyuruza abantu bakabugwa irengero kuborezi gufa batavuga rumwe n'ubutegetsi ngindiri zaratikiye kubwiwe. President Ndayishimiye aje ku butegetsi mu mwaka wa 2020 yaramudugije amugira umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'iperereza. Muri ico kibanza Emmanuel Ndayiziga yabandanije ububisha nka chef de cabinet niwe atanga amafaranga y'ama operation yo mwiperereza kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025 no kuvuga mu kiringo c'imyaka 5 President Ndayishimiye amaze ku butegetsi iperereza ryabananije gukorera amarorerwa ngo kandi uyu nguyu Emmanuel Ndayiziga akabafatwa nk'ijisho ridasanzwe rya Angelina Ndayishimiye mwiperereza. Mu mabanga yahoramwo yarashoboye gupfunga abagenerali batandukanye harimwo nka generali Arengiyome Bunyoni uyu we yamufata nk'umwansi wiwe ku buryo mu rubanza Bunyoni yagumye asaba ko bamuzanira Ndayiziga naho sentare itigeze ivyemera. Suyu gusa afisi ipete rya generali Emmanuel Ndayiziga yafasha akaja gusambisha mwiperereza kuko kandi Emmanuel Ndayiziga agiye ashoboye gupfunga no yari yarasubire mwiperereza ari we General de Brigade Bertin Gahungu. Ndayiziga kandi mu makuru ahari ndetse na dossier zifiswe namwe mu mashiramwe aranira agateka kazi na muntu akabavugwa kandi nk'uwahatswe kugandagura pastori wiwe muri Eglise Vivante mwijabe nk'icegera c'umukuru w'igipolisi. Emmanuel Ndayiziga niwe vy'ukuri ngazoba arongoye igipolisi c'u Burundi. Bikaba bivugwa ko kuva mu mwaka wa 2025 kuva CNDD-FDD ku butegetsi umukuru w'igipolisi ava mu bapolisi canke mu bajandarume bakera icegera kikava mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Uyu wa kabiri rero niwe yamafisi inguvu zo kuri ku gipolisi. Imbere yuko aja mwiperereza kandi Emmanuel Ndayiziga yahoze atwara amakambi adasanzwe y'igipolisi harimo nka ikambi ya API hakazamwo Police Antimeti ndetse na PCR n'ibindi vyiciro bigiye bitandukanye. General Major Christophe Manirambona batazira wa Kenya ntituramenya amabanga amashasha agiye guhabwa nawe nyene ngo yaranzwe n'ababimeshi kuko mu kwa kabiri k'uyu mwaka ngo baranateguye umugambi wo kugandagura bamwe mu bahunze igihugu gusa Imana irakinga nkuko amakuru adushikira abivuga. Sivyo gusa kandi kuko nababwiye ko hari indi dossier tuza kugaruka ko mu minsi iheze twarabagejeje ko amakuru yavuzwe ku ifatwa ry'umwe mu bamenyesha makuru bazwi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ku muhora wa YouTube umwe mu bamenyesha makuru azwi nka Labe. Rero hari uvuga yuko yoba yaramufatishije kandi akabakorana n'iperereza mu gihe yoba nawe aba mu migwi itandukanye. Uwo naundi ni Alexis Hajayandi. Uyu ni umusirikare n'umuroberi akaba umunyepolitike akamuvuga butumwa akabumudandaza akaba kimyozi umusuma n'ibindi. Ese uyu Alexis Hajayandi yobarinde ngicigwa c'iperereza ry'u Burundi abarundi badakwiriye kubandanya birengagiza. Hari ikiganiro cyateguwe n'ishirahamwe Focode rirongowe na Pacifique Ninahazwe aho yari
nije ikiganiro kidasanzwe kijanye n'amayeri be n'imitego vy'iperereza ry'u Burundi, aho barerekanye ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubakiye kwiperereza kuva bukijaho. Haratanzwe kandi impanuro ku mugwi wose uzi ko ushaka guhangana n'ubwo butegetsi, ikintu ca mbere wohera ko ari ugutunganya igisata c'iperereza muri wo nyene. Hari benshi baciye bashira amaso ku bantu bazwi cyane mu gihe ico cigwa cashimikira ku kugurura amaso hafi yacu, bamwe bose ku rugero rwabo mu vyo barimwo. Iberutse gushika mu ifatwa rya Dieudonné Niyukuri Batazira Rabe na bagenzi we biza bishimangira rwose iyo manuro. Iyi nkuru tugiye kubagezako yerekeye umukozi w'iperereza Alexis Hajayandi. Inkuru yiwe kandi irasa cyane niyo muhisi Lambert Bitangimana yakoreshejwe cyane n'iperereza ryo ku kirimba ca President Nkurunziza, aratuma abatari bake bicwa abandi baranyuruzwa. Yarakoreye cyane mu bihugu nka Kenya na Uganda, birangira nawe yishwe n'ubunini iperereza yakorera muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2017. Twizere ko ngo na Alexis Hajayandi nawe atazohabwa impembo nkiyahawe Bitangimana. Muti rero uyu Alexis Hajayandi ninde? Ubuzima bwa Alexis Hajayandi burimo ibifungo vyinshi, kumbure abashobora gutahura ivyiwe nabo bazodufasha gushira umuco aho tutawufise. Igifungo ca mbere kiri ku mamuko ya Alexis Hajayandi. Bamwe bavuga ko yavukiye mu ntara ya Rutana, ariko ntawashoboye kumenya neza aho mu Rutana avuka hariho. Hari abavuze ko izina abavyeyi bamuhaye rishobora kuba atari Alexis Hajayandi, ariko nta numwe yashoboye kuvuga irindi iyo barigeze ko bayitwa. Abo baba muzi kuva mu buto, abo binjiranye mu gisirikare nabo bodufasha kuronka umuco. Uyu Alexis Hajayandi yarabaye mu gisirikare ca kera ex-FAB. Benshi mu batwandikiye bavuze ko yavuye mu gisirikare mu mwaka wa 2005. Ntituzi neza ko ari wo mwaka yakiviremwo n'impamvu yabitumye. Mu gisirikare yari mu rugero rw'abasirikare bato, abo kera bita homme de troupe. Avuye mu gisirikare uyu Alexis Hajayandi yagiye kuba mu ntara ya Bubanza. Ni nayo mpamvu benshi bazi ko yo bavuka muri commune Mpanda yo mu ntara ya Bubanza yahahora. Aho ku Mpanda niho nyene atangura kuvugwa mu bikorwa vya politike, kuko yabaye umukuru w'umugambwe MSD muri commune Mpanda. Munyuma Alexis Hajayandi yaciye kwinjira Kiroberi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe batubwiye ko bamutubwiye mu Kiroberi citwa FPM Abatabazi, coba cari kirongowe no bita Komanda Abdara. Yoba nawe yavuye mu gisirikare cy'u Burundi ari korporale. Alexis Hajayandi akavugwa nk'uwari ajejwe gupanga intambara, les opérations. Hari abandi bavuga ko yari muri FPM Abatabazi, ariko agahabwa amategeko mu wundi muhari Fronabu Tabara. Biragoye gutahura, ariko ico genyene niho abambere batanguriye kumubonamwo umukozi w'iperereza. Alexis Hajayandi mu mpimba. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Alexis Hajayandi yarahagaritswe cyo kimwe na bamwe mu bo bari basangiye kurongora FPM Abatabazi. Yafatiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hanyuma arungikwa mu Burundi. Amasoko yacu akavuga ko muri ivyo bihe hari ivyo yakoranye n'umukozi w'iperereza azwi cyane Joseph Mathias Niyonzima Batazira Kazungu. Iboro rikuru rya Mpimba yari mazemwo imyaka 5 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ngo ni kiringo yamenyanye n'abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni kiringo kandi Mpimba yaciyemwe imigwi myinshi cyane y'abanyororo ba politike. Uyu Alexis Hajayandi yamenye kubegereza cyane, abo mugenzi wa benshi, amenya amabanga ya benshi. Bose bavuga ko byari byoroshe rwose kwizigira Alexis Hajayandi. Aho mu Mpimba uyu Alexis Hajayandi yitwa ko yakijijwe ahinduka umuvuga butumwa. Hari amafoto menshi amwerekana afise Bibiliya, ahandi avuza piano mu ngoro y'Imana. Mu mwaka wa 2018 Alexis Hajayandi yararekuwe, mu gihe abo basangiye dosiye bo bari bagipfunzwe. Uyu rero yabaye mu buzi bwinshi mu bihugu bitandukanye. Amaze kurekurwa mu mwaka wa 2018 Alexis Hajayandi avugwa mu buzi bwinshi butandukanye mu bibanza bitandukanye. Uyu yarakoze kwa Honorable Fabien Banshenyanino, yaradandaje impuzu mu isoko kwijabe muri galeri yari hepfo ya Pafi ya kera n'ahandi. Yarabaye kimyozi muri salon de coiffure zitandukanye nko ku Mutakura n'ahandi. Uyu yarakoze kandi mu masosiyete ajejwe gukwiragiza mu gihugu ibidandazwa vya Savonoro.
irya nyuma yakoreye ryitwa Muhirwe Business Center, aho bavuga ko yagiye abivye miliyoni 38 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka wa 2024. Muri iyo sosiyete bakavuga ko n'ubu hariho mutahurondera Alexis Hajayandi ariko baramubuze irengero. Ubwo nyene Alexis Hajayandi yaceje gukorera mu gihugu ca Zambia, ariko yaraciye no mu bindi bihugu nka Kenya na Mozambique. Muri Zambia yashitse yugurura ico bita shop canke imangazini, ariko ntihatevye abo bari kumwe i Lusaka muri Zambia bakavuga ko yababwiye ko agiye kwinjira ikiroberi acaragurisha ya shop yiwe. Ariko imwe mu ngorane yagereye muri Zambia nuko hariho abo bahoze bapfunganywe bari batanguye hererekana ko ari umukozi w'iperereza ry'u Burundi, niko guca aja mu Rwanda kwa Dieudonné Niyukuri batazira Rabe. Umukozi w'iperereza noneho reka abariho tubibandaniriza. Niryari Alexis Hajayandi yatanguye gukorana n'iperereza. Ibi byo biragoye kubitora, ariko mu mabanga nibihe yaciyemwe ni henshi habonetse ukuboko kw'iperereza. Abo bakoranye MSD muri commune Mpanda bavuga igandagurwa rya Surwavuba yatwara urwaruka rwa MSD yishwe ku itegeko ry'uwatwara umutumba Musenyi uwo batazira Matabura. Amasoko yacu arakeka ko Surwavuba yatanzwe na Alexis Hajayandi ageze mu ngabo za FPM abatabazi, kandi Alexis Hajayandi avugwa mu bitero yatunganije vyaba bigamije gufatisha no kwicisha urwaruka rwari muri uwo muhari, akabajana gutera atabivuganye n'abandi, akabatwara ziko batagira inkoho zikwiye bakisanga baguye mu mitego. Aravugwa kandi ingene yafashwe ubwa mbere agapfunga ukwezi kumwe gusa hama akarekugwa agasubira ku rugamba. Ni gute rero umukuru w'abarobera atera mu gihugu agafatwa agacare kugwa abo bari kumwe bakabifata ko bisanzwe. Mu gihe ari mu mpimba, Alexis Hajayandi ari mu barongoye igitero gikunze kuvugwa cabere muri commune Kabarore mu Kibira. Igitero cafatishije abantu benshi mu bari bahunze. Alexis Hajayandi yakomanda igitero ari mu mpimba. Iyo yari inzira yo kumenya amakuru yose. Benshi barakeka ko ayo makuru yaca ahabwa iperereza. Bamwe mu bahoranye mu mpimba baratubwiye ingene barondewe n'abakozi b'iperereza rikabasanga hanze mu bihugu bagiyemwo. Bose bagasanga ni Alexis Hajayandi yabahaye amatelefone yabo n'ibibanza barimwo. Hari kandi n'abatubwiye ingene bahaswe kwicwa muri ivyo bihugu bagasanga babakozi b'iperereza bariko barakorana n'abapolisi muri ivyo bihugu bari bagiyemwo. Bamwe bahavuye basubira guhunga ivyo bihugu. Kubari hanze, Alexis Hajayandi ngo yamakoresha ubuhinga busa asaba ko bamuha indaro. Hamwe akavuga ko azanywe n'ivuga butumwe ngo ashaka gushinga amashengero, ahandi akavuga ko aje gukora urudandaza. Ngaba yipfuza kubona neza aho abantu baba akanamenya ivyo bagezemwo. Mu nyuma iperereza rica ritangura akazi karyo. Iperereza kandi ngo rikunze kumuha ubuzahuriramwo n'abantu benshi akamenya n'amakuru yabo. Kudandaza mu isoko canke kuba umushatsi mu bice birimwe urwaruka ruzwi ko rudakunda CNDD FDD. Imigwi Alexis Hajayandi akorera ko cane nabahoze muri MSD aboze bapfungiwe mu mpimba be na bamwe mu baseneri. Umutego rero kuri Labe kugira ngo nawe afatwe. Igihe yari mu mpimba, Alexis Hajayandi yamenyanye na murumuna wa Dieudonné Niyukuri batazira Labe, bose bari bapfunzwe baba bagenzi. Ivyo nivyo yakoresheje kugira ashikire Labe. Aramurondera baba bagenzi, amubwira ubutwari n'intambara zose yagwanye, amwumvisha ko amushigikiye mu mugambi wo guharanira impinduka mu Burundi. Alexis Hajayandi yaciye anyarutsa kugurisha shop yiwe muri Zambia, anyarukira mu Rwanda ashikira muhira kwa Labe. Kwa Labe, Alexis Hajayandi yahabaye amezi 2 anakora akazi ko kumwa umushatsi mu bice vya Nyamata aho mu Rwanda. Gucya bandanya ca gikorwa cyo kumenyana n'abarundi batari bake aciye mu kubamwa umushatsi. Amasoko yacu avuga ko Alexis Hajayandi yumvishije Labe ko afise abakuru b'amakambi ya gisirikare mu Burundi bakorana kandi bashaka impinduka. Baranatelefonye baravugana na Labe. Nuko harubakwa umugambi udasanzwe wo kubaka impinduka, ariko cari kinyoma cubatswe n'iperereza. Alexis Hajayandi yarungitswe imbere mu Burundi gutegura amazu abazova mu Rwanda bazoshikiramwo, gupanga akarere nk'uko babivuga. Ico Labe na bagenzi be bo batamenye nuko Alexis Hajayandi yashitse afatisha abantu bari mu Burundi bari basanzwe mu bo bakorana na Labe.
Kugeza ubu nta numwe azi ubuhinga bwakoreshejwe kugira ngo bumvishe Dieudonné Niyukuri batazira Rabe ngo yemere kwinjira mu Burundi ku munota wa nyuma. Igice bikoze Rabe na bagenzi be bashitse mu Burundi barumiwe basanga uwo bari bizeye ari umukozi w'iperereza akomeye, bose barabacakira. Alexis Hajayandi arorera aho bari bashitse baha Alexis Hajayandi imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox ngo niyo aza gukoresha mu kunguruza abantu. Nako kandi mu nkuru zikurikirana vyo hari vyinshi tuzobasangiza cyane kuri bimwe mu binyoma Rabe na bagenzi we bahawe. Tuzobabwira kandi n'ivyo ubutegetsi bw'u Burundi bushaka gukoresha iyi dosiye ya Rabe na bagenzi we. Turasubiye kandi gusemerera nk'impanuro iri kiratangwa abarundi bakanure benshi barakikujwe n'abasumyi b'urusaku biperereza ry'u Burundi. Uyu Alexis Hajayandi ari mu bantu baja hano kumbuga bakaraba abagize ico bavuga kitaryohera ubutegetsi akaca bandikira ngo bamenyane, ngo yakunze ivyiyumviro vyabo akababaza ibitari bike biberekeye. Bagenzi ngo mugire ubwenge, iyo umuntu akanuye abantu nk'abarabamenya. Mwirinde kandi gutanga amabanga yanyu, mwirinde kwizera abo mutazi. Ariko kandi ntimwemere kuba mu bwoba ngo ba Alexis Hajayandi bababuze kuba ico muri, ariko mwirinde imitego yabo. Ntihahambaye kumenya Alexis Hajayandi nk'uko benshi bavyibaza, hahambaye kumenya uko abameze nkawe bakora. Umuntu akamenya kubirinda. Iperereza ngo rirakoresha cyane kandi abo bantu bigira abakozi b'Imana. Iperereza rirakoresha cyane abakora ubuzi buhura n'abantu benshi, harimo Sahode Coiffure, abunguruza abantu mu mabisi, amamoto n'amakinga, abadandaza za rumikashi, abakora mu bubare, abakora mu mahoteli, abakorera mu masoko, abakobwa badandaza umubiri n'abandi benshi. Wibuke ko iperereza rikeneye amakuru yawe rikurungikira umuntu aza asa n'abari mu vyo urimo nyene. Iperereza ritunyaze benshi mu Burundi, harageze ko abarundi bose bahinduka bakora iperereza nabo. Umugambi wa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa iperereza ngo rihanyanyugwa n'irindi. Yadusavye ko twese duhinduka batasi nta kubandanya twiyanjajwa ko. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV rero Imana bayizegiriye mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.